Wetu ibi twakoze nugira ngo ndamwigishe basa hari muri Canada nawe yumva ko Wetu urukundo yamusigiye mu nubakira ufise hamikina chansaba nukuri pardon bakunze wa ICTV ndabasivye imbabazi umugore yapfuye bazwe na basi yavuje urinjirira uwundi mwashwanye no twarashwanye umba twari joro uramubwira zankubita ko turashwana Wetu uyo wakubona waraze none ndamutinya maybe uramubwira ati basi ndamukunda cyane sinamuhera Jina bisubire mwavuze ngo afise amahera ahubwo sindose ukuntu washobora gukora muri kiganiro muri iyi nzu nuko kumana ndagusarije ndandri promoter aha ibiganiro byose aha bakacavuga ngo inzu ni iwawe inzu ya mukuru wanje jewe atwubahana baranyumvire nabi bamwe aracema inbox baranuka bamwe bambwira keke ko ibintu babikoze keretse bagirire gutya kiruko ari meta wabonye yambaye no ni apropos genda afite wanje ni ambasi nta meta yambaye bivuze ngo rero twese turacari muri liki hari hose yumve ko nagiye mutima we ukomye zoze mugabo akazoteba akumva abandi bari ku mwanya cyane yibajije ko wewe kubera mu Burundi yibajije ko sandi bademo mugendana ibiki muri make ya histoire nimba mwarategereye mukayiraba niko nyine byagenze nashaka gusaba mukuru wanje hariho kinashaka kumusaba hari hose namba nyumva ndagusaba ncubero cyane ndamwubaha cyane kandi mukuru wanje nkunda cyane ndamusaba ntiyumvire ikintu na kimwe kiri yanje na hagati nanje na Wetu ahubwo asubira agaruke kuri Wetu acamukunda cyane. STV, every story matters. Hello guys, abakunzi ba STV ndasubiye kuramutsa mu byo yajyanye ndabwira ko ndakunda kandi gose murabizi ko dukundanye. So rero ndi mu Kanyosha sindayizi kabani hehe umva ko ari ngorane. Nje kuraba Wetu hari ibintu ushaka tuvugana bena Kessy hari abantu benshi byateye juste uruhagarara bivanye n'ikiganiro juste mwabonye bamwe bimeze gute bimeze nuko mengomba n'umunsi nze ndabatohoreze ndabahe inkuru imeze neza ufite inkuru iramvuye murazi ko hari ataje vipi bro meze neza yego ndashima abere na Madrid yego murakoze ninde azi kugira uko kumenga ziratise uko ni mu masaro ndako juste naje kuraba Wetu mugasi nambwiye telefone ni pass yo bari ngaho indani yego ne ari no mukanyajeje guca ngaha merci beaucoup rero iyo histoire rero umutuma tubibahereze mugumane nanje murazi ko dukundana nize ma portable azi kusanga ari ngorane zambwa sinaza ahengu ndamubonye zambwa naziyari amesiki ora sasa vipi wawe mu boss kwe amara ni meza abasha zimeze zose uri munyisho nila kuga reportage vipi sasa miri buri munsi agumaza ndaba hanzoza azogenda gusoba hose azokoma hari ubwo nire nkore ningenda mu boko uzomerekeze kubera ko buri gihe ubu ngiruje ko mvumvura ubunange nambaye ikabutura naho ndabi uri mu kuja mu boko mirije guko oya mvumbo bashuna musuzi cyo kondera amakuru kambe ndiyumvire ndatombo cyo kondera amakuru ko nambaye ikabutura oya ahubwo mpamagara Kessy hoba niho yobari nyene ngo Kessy ko mubajije ngaha ni wawe nende kubandi wanyu oya none aho waje uje kurondera nje kurondera mwese keke kandi tumfashe intebe twicaye zibiri zitatu nende batatu cameraman nticara kumuhagaze kamera bro vipi umeze neza cameraman nticara miri mbeza mugaza n'umusi ziri hehe ziri ngaho hanze niyo mpamvu ntuzizane Mogri yengi ziri kuntu zifira amaso ingo Mog nakingara muzanane mu babiri abafana yaruka yo mabuja
Niko muhara kuzekeza mugazana. Ziragushisha. Ramuzigawe cyane murazigaburira. Ramuziha amata. Mani ngo tuyage kwa ngo tuyage hamanigi. Ndaze kutinyimbuka. Iriya bayita mogo. Iyi bayita ndaje. Iyi bayita kingara. Kingara haguruka. Hagurutse nyine. Kingara haguruka ingwa. Ndaje. Anakuri misi none mabuja. Uyu musi wanzindukiye nibiki? Numushitsi. Kane kamago. Haguruka. Sawa cyane. Ubwo rero sorry ndakwabace. None ubwo ndi intebe. Ndashima Imana n'abantu bakeya. Ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Kesi none sawa. Ndashima Imana je. Wana kari mwe. Ayo Mengro uraryoye cyane no munsi. nyene igituma ngyohewe niki? Ugambe wa muntera atazi. Nyene ndi muri mondombe ariko. So rero abafana ba STV bako bashaka kumenya ukuri kuri hagati yanyu na Wetu. Bibaza ni eske nibyo niki? None hoho byagenze gute je basista amahizi ariko bafana bashaka siba bakura makenga. Donc batoshaka bamenye ukuri ukuntu bimeze. Donc babwiza ukuri. Abafana bavuze gute? Abafana bavuze gute? Basi nizere ko bijya juste barabunane eske yo tunakiya nivyo wabakondanya mugabo jewe ndabizi entre yanyu entre vous kintu gihari rero ushaka nyine mu kigire ko oyaha naje kubagira gira mugabo mutanga amakuru ibintu kuntu bimeze abafana ni je pense comme meze bien ni manzi ko ari sawa so nibaza yuko Kessy Yamukoreye wiwe ari muri Amerika Canada Yamukoreye Wetu turasohokana donc n'ubu murasohokana byaraje kugorana biragorana nyene kora twebwe ibi kintu byacu dukora biratugora cyane ari gihe akubana nyine umukobwa abona kumenga akubana nyine ibindi bintu ariko mugabo ntibagire yuko ubuzima nyine turimo nibwo dushobora kutugaburira Kessy avukana n'umukobwa rero nyuma yo kuvana n'uwo mukuru wiwe twaje gukora histoire donc inyuma yajya twari behind the scene ya camera yaza ko mwabibonye mwari muri turakora nyine nk'akazi ka misi yose rero muga gusa inyuma yo ngaho sinavuga yuko twankana na Kessy kandi ubwo sinubwo ko tunakundanye so uretse gusa kare histoire turakora muri movie tukina film Kessy mwako mkina film cyangwa ari histoire yakubaye ko kandi umva ko ari mukuru wa Kessy ni histoire yambaye ko kandi kuba histoire yambaye ko yigeze kuba ko mukuru uyu n'amakena ariko natanga ntunze nako natanga message donc ugira imushikiri rya mukobwa umushikire ariko ni ku ruhande kwanza uko d'abord Kessy mukuru yakwakiriye gute kwanza no sishaboye hama kwanza ndamanje kubaramutsa abakunzi ba STV tambere nagenda basabe sorry baranyumvire nabi bamwe aratima inbox baranuka bamwe bambwira keke kuko ibintu babikoze ibintu nk'ivyo ariko nyine nashaka gusaba sorry abasi ndibaza ko naraje imbere ya kamera ndababara ko nkunda abasi abasi nyumva Mtoto anakupenda bro. Kama utafisi umusheri, kunda umwana ma. abasi nyumva ndagusaba abahungu benshi je bambwira ko bankunda abasi n'abahungu benshi bafite amahera abasi n'abahungu benshi ariko wewe ntacyo ndiko nakora nca kuba journaliste nkaca ku marezo sosio ariko kwe kutanyumva abasi Anakupenda ma. Ego urukundo rurababaza ma. Namaranga mutima yanjye ndashira imbere ya kamera ariko ibyo mwabonye abasi ndamukunda cyane sinamuheba ariko ibyo mwabonye ni histoire twashatse gukora urya twakoze
ntibibaze ngo ni jewe canke ngo Kessy ngo urumva yaciye mugira basi ni histoire ya mukuru wanje. Mukuru wanje nawe akundana n'uyu Wetu hama mu nyuma rero tuvuga kubera mukuru wanje basi ntazabona nuko je namutwaye n'umusheri reka tubisubire tuvuge imbere ya kamera n'abafana baronke basi umuco nkuko waje kuri tubaza baronke umuco tubare ngene vyagenze jewe Ramasi umusheri wa Wetu no n'abafana ntimuso kuvyumvira kugira muhite mu juste kuja imbere ya kamera mugasomana mukagwana mu nda mukerekana neza ko muri abantu mukundanye mukuru wawe basi yiha image nyabaki canke iwanyu ki juste mwakoze kandi bari kumushira wa Wetu umva juste bimeze gute ibi byose twabikoze ku by'imipango mukuru wanje Ramasi navuga ko yakoze ibintu vyiza yarabaje umutima w'umuntu donc twabikoze ngo twerekane ndize neza ibiganiro byose yarabikurikiranye ngo tumwereke bige yakoze katari na vyiza rero twe twashize gushira histoire ya Wetu habona nta kindi kintu twashatse jewe mvukana nawe ndi petit sœur wiwe rero Wetu yarakundanye nawe urumva ibintu birabarabara bigenda nabi twaye kujya yagenze nuko vyabaye kuri Wetu rero ni nka message twashatse iyi nzu nani ya inzu ni ya mukuru wanje awe wari muri Canada nje nasigaye mba ngaha baratari Wetu tiro ama bice bigenda gute mu buzima rero guhomba no kunguka gusa nyene ariko nta ribi reka bibe kugira ngo bitwigishe kubera ko ejo umukobwa we niba umukobwa mukundanye na musi atari kara amahera menshi ari hariya wapi se uvuga ngo nuko yamamahira haya no gusa je nkunda rimwe kandi sinkunda kuvanga baze nk'umuntu ushobora kundana imyaka 4 umuntu ari hanze no mu citinge niyumvire gukora ikintu kimwe n'umusana n'amahera tukamugati je nkine kumenya menye wese ube update yo kumenya namusirirwa hehe wiri mu wiki unkarire eske kuri ko wakoze iki kintu eske video kubera iki itadugije views ingana gutya eske kuko twagiye akugiye promo donc ibi byo nkundira umukunzi wanje kankorera simize nk'abandi bati bavuga ngo nkunda umukobwa afise ibi no je nkunda umukobwa ameze gutyo rero uyu munsi nimba bibaye ntaco gusa ndagoma ndamwereke message gusa Kessy nawe ntaguma babara ntashavuri ni filme nimba bya ko baje ni filme none twe twarakora turabamaraya turabaki none twe turabamaraya no ikintu nashaka gusaba mukuru wanje hariho ikintu nashaka kumusaba hari hose namba nyumva ndagusaba ncubero cyane ndamwubaha cyane kandi mukuru wanje nkunda cyane ndamusaba ntiyumvire ikintu na kimwe kiri yanje na hagati nanje na Wetu ahubwo asubira agaruke kuri Wetu aracamukunda cyane ndamusavye nukuri hari hose anyumve agaruke Wetu ibi twakoze nugira ngo ndamwigishe basa hari muri Canada nawe yumve ko Wetu urukundo yamusigiye mu nubakira ufise hamikina chansaba nukuri pardon bakunze wa ICTV ndabasivye imbabazi jewe ntimunyike kuko ntari nabonye vraiment abantu benshi byarabababaje babwa Kessy twari tukwizeye uri mwana mwiza ukuntu twari twagukunze ndi ikintu bana babarira sana mbari atayi pe none buho mukuru uyu muracayaga oya yaramblotse nyene kombloka kwiwe nyene atigirije ndatekana nta bindi bintu navuga ko gusa hari hose yumve ko nabonagiye mutima we ukomye zoze mugabo kazoteba akumva abandi bari ku mwanya cyane yibajije ko wewe kubera mu Burundi yibajije ko sandi bademo mugendana ibiki biki muri make ya histoire nimba mwarategereye mukayiraba niko nyene byagenze ya kandi inzu yari nyene inzu nibiwe yaranyirukanye arasora none Kessy nk'umukuru wawe ko yabonye wazanye Wetu ngaha n'ukuntu umva bankana ntiyazova gushwana jewe ikihe Wetu abimpropose ibintu anavyemeye ibintu byose ndamubwira Wetu ko nanje nkunda mukuru wanje nkabona ukunda umukunda reka tubicishe muri ubwo nta bundi buryo nari mbona twashobora kubicisha mu mukuru wanje avyumva yashoboye kubitahura rero yumve ngira yaribajije bwa mbere yuko numa ashaka ko Wetu twadukundanya ariko sibyo ni histoire twashatse kwereka we abibone ko Wetu acamukunda bina byose byo gutwarinda baramubesheye Wetu
nta nda yigeze atera umukobwa ndazi n'ibyo cya mbere bapfuye ni ukuri abyumve asubire agaruke yumve ku mutima nanjye turavugana ariko sinari kujya kumubwira ngo mukuru wanjye we tarakurenga nemeye kuja kuri TV kugira ngo nawe abibone. muri mage ni donc kara kajyo kukwerekana ibyabaye byarakubabaje cyane byarambabaje kuko nta kuntu umuntu urumva rero na Kessy arazi ko mwagendana Kessy Ararize je nemenda gusha pare yanje muri company kugira ngo turonke amahera none mu munsi muraza amasoni amahera yegurishwa tugeza amahera uburyo kugira ngo bishoboye gukunda kwashika muri Amerika ariko yaraje muri Amerika niwa muri hiye naragerageje nashamwe uburyo butari buke kandi butari buke agiye kwiga mugabo gushika n'isaha kuna maposti yiwe kumwe n'abahungu amahera gusa kuma bakishinzu bitugani ari muri ibi bari umungu yaronkiye amahera ngo kwari bakishinzu n'umuryango no bize ariko muga ntaco bitwaye kuko je miri ntakobesha shaka urukundo ndashaka umunsi umwe nzobwa mu rukundo ko umuntu twumva ko turi kumwe turi bamwe atahura ivyo ndimwo atahura n'undi we hama ancanshira ku murongo washaka ko kumbawe kugira ngo ejo bize bigende neza tushoboye gufashanya ubundi oje nimba boye negerikanya kababaro kuri kamera no kubera ko vyambabaje niko ibintu vyabaye birambabaza ubundi oje kandi ndanakwemeye muri make jewe urukundo rwanje ndarugaragaza sinkunda bya bintu je muri uzuperereze je nkunda rimwe kandi nkunda umuntu umwe nakomeze gusa abakobwa bubu benshi kana ubwiza ukuri barabaye abagore n'umusi mukuru w'abakenyezi bawuserebuye bose n'abakenyezi none ni bande batawufise uwo munsi mukuru waserebuye abakobwa bose bivuze ngo abakobwa benshi n'abagore kandi ko ari abagore abasore mushushire murabitahura batahura impamvu ari abagore rero nk'abakobwa turasaba inzego zikwirikira abantu barongoye abajene ahubwo nyene bugicungo oya abantu barongoye abajene igihugu batura muri rundi rwaruka rw'inkumi dusigaranye nke benshi n'abagore bon nico gituma rero jewe kuva yagiye ndabitahura uburyo twabanyemo n'uburyo twabonanyemo irubwo ibyo niko navise ndavuga ndafise aho niko ndavyadresse nuko mwicaranye nkuko mubaho mudakundanye Kessy kandi akari wa basi nako uramukuru wa Kessy ivyo bintu birarezo no igituma twicaranye uko nikubera we nakubonye kandi ndabizi ko abantu benshi bari bazi image yo gukundana je no niko Kessy bagirire gutya kiruko ari meta wabonye yambaye no ni apropos je ndafite uwanje ni ambasi nta meta yambaye bivuze ngo rero twese turacari muri liki ntawe ubizi abasi oya simvuze ngo ivyo uyu uyera ahubwo Imana ifise ivyayo bande banyanza baramwansa ahubwo yari yaronje ndafise miri umugore yapfuye urazwe na basi yavuje urinjirira uwundi mwashwanye no twarashwanye umba twari joro uramubwira zankubita ko turashwana wetu wiyo wakubona waraza none ndamutinya maybe uramubwira ati basi ndamukunda cyane sinamuhera kweli nani usafiki abakobwa bubu ni probleme ufise aba type bangaye tutavuisha mukundanye uretse nyuma ya basi umwe muna byo abakunzi ba STV baranabizi ibyo byo abasi afise bangaye abasi ni kuri ngendo bana ni matero nacho afise muri babiri azukura mwe undacha bumuhabara nacho aje sina umuhabara mimi niko nahera mimi niko na mutonyo afise mahera ibi niko nahera no bamuhabara gute toka kure yaragwa mbere wa mudemu yaragwa pesa niko na jina nabisubire mwavuze ngo afise amahera ahubwo sindose ukuntu washobora gukora muri ikiganiro muri iyi nzu nuko kumana ndagusarije ndandri promoter aha ibiganiro byose aha bakacavuga ngo inzu ni iwawe inzu ya mukuru wanje jewe atwubahana ukuvuga ngo ufite amahera kuri gama imbere ya kamera erega twebwe hari ubuzima bumwe tuba tunyegeza si ngombwa umuntu abona igitando ryamako naho cyo ciza si ngombwa umuntu amenye utaha naho bariheza no bisaba ko dukorera handi hantu abandi nayo nko ejo ni wamura nyama ku gitanda c'3 nkaba mu rupangu rurenze miliyoni 300
Miri ni wabibona wewe uzobona atagahongo kweli jewe ndagukunda jamais kitamanje Miri nenda afise urukundo mu Burundi nenda afise urukundo mu Burundi umwe wese afise urukundo rwiwiwe urukundo ruri kwinshi reka turazinanye abakobwa mwese ni management ifinance utafinansa nta rukundo ofise wereka ivyo zimare bakwanze bazikando yafise I have a money mvugi nkavuga abantu bashoboye ndiyemera jewe simba muhira ubwo niba muhiri wanyu ubwo nimba ntaba muhira nimba kampuni itari muhira ubwo kampuni iba ahantu iba ndapanze si wanje warahomvye amakara mvura Kenya kubera panze oya none naye mfise kamera imwe kamera ibintu byose bya mi company yaragurishije none mukuru wawe ngene cyakigana twari turi mu tuhindure mbako genda kwa boss nimba ntuza basi ari mushiri wagenda oya kongo mako kongo mako so abafana ba STV aho ndabashimiye nyene muzoza makwike na gastate kanje ahubwo muzofitiye bwira je n'uyu nyene ari gihe tuzobabwira tubabwire ikindi kiganira ati kajya kantu ka basi mungu wenda gusabye mungu ntana vyumva gushwana wararika munsi warumeze uko nyene kebyaga murabona rero uyu muhungu misi yose amashaka kunshwana abarundi bose barababaye ubwo rero basi nawe basi tubabarire so reka ndabashimire je ndabasige nize ko tuje wanyu ko ngasi wanyu kwa mukuru wiwe aso abakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana nabandi baza ko ukuri kose mwakumenye juste wetu si wabo inde ukwaye mu mutwe wetu si wabo ni kwa mukuru wa Kessy kwande aho rero uramira ukuntu ameze abagomba akantu kamfyonda ibana si wabo ararembye ana franga imana ibayezagire kandi gose ciao ciao STV, every story matters.